nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose. Iri ni ryo jambo ndakuzaniye. Kuba mu ngoro y'uhoraho ntibivuga kuja kuba mu rusengero gusa, ariko bivuga kuba mu migendane yawe n'Imana, bigoye canke vyoroshe, hakanye canke hashushe, abantu bankunda canke banyanka, banshima canke bamvuma, mu bukene no mu butunzi, uko bimeze kose nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Zaburi ya 23, Zaburi igice ca 23 yose kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatandatu. Ni Zaburi ya Dawidi. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongora iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose ikubaho kwanje. Nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho iminsi, nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe vyose. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, iyi zaburi iraryoshe. Ni zaburi izwi n'abantu benshi, ni zaburi yanditswe ko indirimbo nyinshi, ni zaburi yigishijwe ko ubutumwa kenshi, benshi barayifashe ku mutwe. Muga ngo mpamagare kuri aka kajambo ka nyuma kavuga ngo nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose. Iri ni ryo jambo ndakuzaniye. Kibe icemezo cawe, kibe ingingo yawe, kibe inyifato yawe. Haleluya. Kubw'ivyo uhoraho yagukoreye byose, kuko ugene uzi umwungere wawe, kubera uzi urugendo mugendanye, kubera ivyiza vyose yagukoreye n'ivyo ariko aragukorera, n'ivyo wizeye bizogukurikira iminsi yawe kubaho kose. Uyu munsi wiyemeze ti nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose. Ibihe byose ni ukuvuga ngo igihe bimeze neza, igihe bimeze nabi, ufise umwanya, udafise umwanya. Kuba mu ngoro y'uhoraho ntibivuga kuja kuba mu rusengero gusa, ariko bivuga kuba mu migendane yawe n'Imana, kwamana n'Imana. Uri mu cumba ugirana imigendane n'Imana, uri mu gikoni, uri mu muduga utwaye umuduga, uri muri bisi bagutwaye, uri kw'ishure, ugumane imigendane yawe n'Imana yawe. Ibi bizokubuza kuba mu zindi ngoro zindi mbi, izindi zikorerwamo ibintu bitashimwa n'uhoraho, bidashimwa n'ijambo ry'Imana. Iki kibe ikintu nawe wituye uhoraho, ushimiye uhoraho, ushikirije uhoraho, ishikanwa ryawe uhaye uhoraho. Kubera ibi byose wankoreye, n'ukwizera mfise, nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose. Ku murango no mwijoro, bigoye canke vyoroshe, hakanye canke hashushe, abantu bankunda canke banyanka, banshima canke bamvuma, mu bukene no mu butunzi, uko bimeze kose nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose. Uvyiyemeze, ubigendere. Umuntu aba mu ngoro y'uhoraho ni umuntu ameze gute? Ni umuntu arondera ubwiza bw'Imana, ni umuntu yama yibuka ko ari kumwe n'Imana. Iyo wibutse kuri kumwe n'Imana, hari ivyo utinya gukora, hari ivyo ucureka gukora. Iyo uzi kuri kumwe n'Imana, ingingo ugiye gufata uribaza uti mbega asangwa Yesu yari ngaha, umwami wanje ari ngaha, yari kubigira gute? Mbega mpwemu yera bivuga kwiki? Abantu bavuze n'ivyo, ingene ibintu bihagaze nuko, ariko Imana ivuga iki? Haleluya. Ugendane n'Imana ibihe byose. Ingoro y'uhoraho, turibuka Yakobo mu Itanguriro igice ca 28, yaraye mu nzira ahunze mukuru wiwe, yisegura ibuye. Ntiyaraye ahantu heza, ntiyari mu bihe vyiza, ariko avyutse
aravuga ngo aha ni irembo ry'ijuru, iri buye rizoba ingoro y'uhoraho, hazokubakwa ingoro y'uhoraho. Igihe uhishuriwe n'Imana, ugendere mu guhishurirwa n'Imana, ubona amasezerano y'Imana, nawe ugira icyo wiyemeje nk'uko Yakobo nawe yagize icyo yiyemeje. Imana iguhezagire, ube mu ngoro y'uhoraho ibihe byose, ube mu bwiza bw'uhoraho ibihe byose, ube mu mahoro y'uhoraho ibihe byose, ube mu kugira neza k'uhoraho ibihe byose. Uragahezagirwa. Urakoze kudutega yombi, urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Amen kandi amen.